Dusome mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice ca 4 turahera ku murongo wa mbere. Umuntu ntatwiyumvire yuko turi abasuku ba Kristo n'ababwiriza b'amabanga y'Imana, kandi ababwiriza bagomba ko baboneka arabizigirwa, ariko ku bwanje ni nk'ubusa rwose gucirwa urubanza namwe canke n'urukinja rw'abantu, kandi nanje nyene sinicira urubanza kuko ataco niyiziko, ariko sico insindishiriza, ariko ncira urubanza n'umwami wacu. Nico gituma mudakwiye guca urubanza rw'ikintu na kimwe igihe carwo kitarashika, nico kuza k'umwami wacu. Azomurika ivyari vyanyegejwe mu mwiza, kandi azogaragaza inama zo mu mitima. Ni umuntu wese azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiye. Ariko bene data, ivyo vyigereranije ko jewe na Apolo ku bwanyu nk'igishushanyo, kugira ngo ivyo mvuze kuri twebwe bibigishe kutarenga ivyanditswe. Ntihagire umuntu yikakisha arwana ishaka ry'umwe akagaya ubundi. Ninde aguteye kwitandukanya n'abandi? Kandi ico ufise utahawe ni giki? Ariko namba waragihawe, ni iki gituma wirata nk'utagihawe? Mumaze guhaga, mumaze gutunga, mwimye nk'abami tutarimwo. Erega icompa mukaba mwarimye kugira natwe twimane namwe, kuko niyumvira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye nk'abari hasi nyuma ya bose, nk'abagerewe kwicwa, kuko twacitse akabarore mw'isi, mu bamarayika no mu bantu. Twebwe turi ibipfu ku bwa Kristo. Mweho muri abanyabwenge muri Kristo, turi abanyantege nke, muri abanyabushobozi, muri abanyacubahiro, turi nkengerwa. Gushitsa n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, tubura uburagamo, dukoresha amaboko yacu tugatama. Iyo badutuka turabahezagira, iyo baduhama turihangana, iyo batwambika ibara turabahoyahoya. Wahindutse umwavu w'isi n'udukokorwa kuri bose gushitsa n'ubu. Ivyo simvyandikiye kubatetereza, ariko ni nko kubahanura nk'abana banje nkunda. Kuko naho mufise muri Kristo abababera 10,000, ntimufise baso benshi, ko ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo. Nuko ndabinginga munyigane. Nico gituma mbatumye ko Timoteyo umwana wanje nkunda ayobokera umwami wacu, azobibutsa inzira zanje zo muri Kristo, nk'uko nigisha hose mu mashengero yose. Ariko bamwe bikakisha bimvira yuko ntazoza iwanyu, ariko nzoza vuba, umwami wacu niyabigomba. Kandi si amajambo y'abikakisha nzomenya, ariko n'ubushobozi bwabo, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo, ariko n'ubw'ubushobozi. Mugomba iki? Konza iwanyu nzanye inkoni, canke konzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza? Abikorinto ba mbere igice ca 5 turahera ku murongo wa mbere. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hari ubusambanyi, kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga. Umuntu gucikiza mukase ngo amwabire, namwe mukikakisha ntimubabare nk'uko mwari mukwiye, kugira ngo uwakoze ico caha akurwe muri mwebwe. Ku bwanje naho ntariho ku mubiri, ariko ndiho mu mpwemu, nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nk'aho ndiho. Mw'izina ry'umwami Yesu, mwebwe n'impwemu yanje dukoranye, dufise ubushobozi bw'umwami wacu Yesu, guha Satani umeze atyo, kugira ngo umubiri wiwe uranduke, ubugingo bwiwe buze burokoke ku munsi w'umwami Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza. Nimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose, nuko nimukureho umwambiro wa kera, kugira ngo mube irobe risha, nk'uko mutarimwo umwambiro. Kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi, ari we Kristo. Nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera
canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire imitsima itambiwe y'imitima ikeye n'ukuri. Ndabandikiye muri ca cete ko mutivanga n'abasambanyi, ariko sinavuga abasambanyi bo mu b'iyi si canke abipfuza canke abanyazi canke abasenga ibigirwamana, kiyo biba bityo ari mukwiye kuva mw'isi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data, nambara umusambanyi canke uwipfuza canke usenga ibigirwamana canke utukana canke uboregwa canke umunyazi, umeze atyo no gusangira ntimugasangire nawe. Muriye no gucira urubanza abo hanze. Mbega si mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana niyo izobacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe. Abikorinto ba mbere igice ca 6 turahera ku murongo wa mbere. Mbega hari uwo muri mwebwe yogira icapfa na mugenzi we, akubahuka kuburanira kubagabitanya, ntaburanire kubera? Nimuzi yuko abera aribo bazocira ab'isi urubanza, kandi ko ari mwebwe muzocira ab'isi urubanza. None nimubereye guca imanza ntonto? Nimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza? None ntiturushiriza kuba abo guca imanza z'ivy'ubu bugingo? Nuko iyo mufise imanza zo gucibwa z'ivy'ubu bugingo, mbega mushiraho abatagira ico bamariye ishengero ngo abe ari bo bazica? Mbivugiye kubatetereza. Mbega byoshoboka yuko muri mwebwe hatagira umunyabwenge n'umwe yoshobora gucira urubanza bene se? Ariko mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi bakaburanira no kubatizera. Mbere n'ubu hari ico muhomvye rwose, kuko musubiranamwo mukaburana. Nimwopfuma mugirirwa nabi? Nimwopfuma mwemera kugungwa? Ariko ni mwebwe mugiriranira nabi mugungana, kandi abo mugirira mutyo ni bene so. Nimuzi yuko abagabitanya batazoraga ubwami bw'Imana. Nimuzimire abashakanyi canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo bendwa canke abagabo bendana canke ibisuma canke abipfuza canke imboregwa canke abatukana canke abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri, ariko mwaruhagiwe, ariko mwarejejwe, ariko mwatsindanishirijwe mw'izina ry'Umwami Yesu Kristo no muri mpwemu w'Imana yacu. Byose ndavyemererwa, ariko si byose bingirira ikimazi. Byose ndavyemererwa, ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Ibyo kurya ni ivy'inda, n'inda ni ibyo kurya. Yamara Imana izobikuraho vyompi. Ariko imibiri yacu siyo gushakana, umugabo ni iy'Umwami wacu, kandi umwami ni uw'imibiri yacu. Kandi Imana yazuye umwami, natwe nyene izotuzurisha ubushobozi bwayo. Nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. None ntore ingingo za Kristo ndazihindure ingingo z'umusambanyikazi? Biragahera. Nimuzi yuko uwimatanya n'umusambanyikazi aba ari umubiri umwe nawe, kuko yavuze iti bompi bazoba umubiri umwe. Ariko uwimatanije n'umwami wacu aba abaye impwemu imwe nawe. Muhunge ubushakanyi. Icaha cose umuntu akora si ic'umubiri, ariko ushakana aba acumuye ku mubiri wiwe. Nimuzi yuko imibiri yanyu ari sengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi simwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Abikorinto ba mbere igice c'7 turahera ku murongo wa mbere. Ariko kuvyo mwanyandikiye, iciza nuko izina muhungu atohuye n'icitwa umukobwa. Ariko kubwo kwirinda gushakana, umugabo wese
wese agire uwiwe mugore, n'umugore wese agire uwiwe mugabo. Umugabo ahe umugore wiwe ibyo akwiye, kandi umugore nawe abigenza atyo ku mugabo wiwe, kuko umugore ataganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugabo, kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugore. Nimukimane shiti kumbure musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere mubane. Satani ntabageragereshe kutirinda kwanyu, ariko mvuze ibyo ari ukwemerana, si byagezwe mbagerera. Nagomba ko abantu bose bomera nkanje, ariko umuntu wese afise ingabire yiwe ahawe n'Imana, umwe ukwiwe uwundi ukwiwe. Abatararongorana bo n'abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko bogumya kumera nkanje, ariko namba badashobora kwirinda babirane, kuko kwabirana ari kwiza kuruta gushuha. Abamaze kurongorana ndabagera, ariko si jewe, ni Umwami wacu. Umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe, ariko aramutse avanye nawe abe igisubira muhira, canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe. Kandi umugabo yoye guta umugore wiwe. Ariko abandi ni jewe mbabwira, si Umwami wacu. Mwene data asanzwe afise umugore atizera, kandi uwo mugore agakunda kubana nawe, yoye kumuta. Kandi umugore afise umugabo atizera nawe agakunda kubana nawe, yoye kuvana n'umugabo wiwe, kuko umugabo atizera yezwa kubw'umugore wiwe, kandi umugore atizera yezwa kubwa mwene data uyo. Iyo bitamera bityo, abana banyu baba ari bihumane. Ariko noneho nabera, ariko utizera namba agomba kwahukana niyahukane. Mwene data w'umugabo canke w'umugore ntahambirwa iyo bimeze bityo. Imana yaduhamagariye amahoro. Yewe mugore, ubwirwa niki yuko uzokiza umugabo wawe? Yewe mugabo, ubwirwa niki yuko uzokiza umugore wawe? Ariko gusa uko Umwami wacu yagabiye umuntu wese, kandi uko Imana yamuhamagaye aba ariko amera, niko ngera mu mashengero yose. Mbega hari umuntu yahamagawe yarakebwe ntagacike nk'utakebwe? Hari umuntu yahamagawe atakebwe ntagakebwe? Gukebwa ntaco kumaze, no kudakebwa ntaco kumaze, ariko ikigira ico kimaze ni kwitondera ivyagezwe n'Imana. Umuntu wese uko yarari mwihamagarwa ryiwe abigumemwo. Wahamagawe uri umugurano ntibikubabaze, ariko namba bishoboka kucika uwidegembya ubihitemwo. Wahamagawe n'Umwami wacu ari umugurano aba acitse uwidegembya acunguwe n'Umwami, niko uwahamagawe n'Umwami ari uwidegembya aba acitse umugurano wa Kristo. Mwaguzwe igiciro, ntimukabe abagurano b'abantu. Bene data, umuntu wese uko yaraho, uko yarariho yahamagarwa, akugumanemwo n'Imana. Kuvy'inkumi simfise icagezwe n'Umwami wacu, ariko ndababwira ibyo niyumvira nk'umuntu yagiriwe ikigongwe n'Umwami, ngo mbe umwizigirwa. Nuko ndiyumvira yuko ibyiza kubw'igihe kigoye ca none, yuko ari vyiza ku muntu aguma uko ari. Wahambiriwe ku mugore nturondere kubohorwa, wabohowe ku mugore nturondere umugore. Ariko iyo urongoye nta caha uba ukoze, n'inkumi iyo irongowe nta caha iba ikoze. Mugabo abameze batyo bazogira amagorwa mu mubiri, ariko jewe nagomba kuyabakingira. Ariko bene data, ibi nivyo mvuga, yuko igihe cagiriye. Uhereye none abari n'abagore bamere nk'abatabagira, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abanezerewe bamere nk'abatanezerewe, n'abagura bamere nk'abatagira ico bafise, n'abakoresha ivy'isi
bamere nk'abatabishishikaye, kuko uko isi imeze uku kugenda gushira. Ariko ndagomba ko mutiganyira. Utagira umugore yitwaririka iby'umwami wacu uko yonezereza umwami, ariko umufise yitwaririka iby'isi uko yonezereza umugore. Kandi hari itandukaniro ku mugore n'inkumi. Utabiriwe yitwararika iby'umwami wacu kugira ngo abe uwera ku mubiri no mu mutima, ariko uwabiriwe yitwararika iby'isi uko yonezereza umugabo. Ibyo mbivugiye kubafasha, si ukubashira mu mpururu, ariko ni ukubiroranya no kugira ngo mukorere umwami wacu mudafise imitima ibiri. Ariko umuntu niyiyumvira ko atagirira umukobwa wiwe neza, namba arenze ubukumi, kandi namba bikwiye rwose, nagenze uko agomba, nagenze uko agomba, nta cyaha azoba akoze. Abareke barongorane, ariko ukomeye mu mutima wiwe adafise ikimuhambira, ariko ashobora gukora ibyo agomba ubwiwe, yagabiye mu mutima kuzigama ubukobwa bwiwe ngo ntarongorwe, azoba agize neza. Ni ukutanga umukobwa wiwe ngo arongorwe, aba agize neza, kandi utamutanga aba arushirije kugira neza. Umugore ahambirirwa ku mugabo wiwe akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucurwa n'uwo agomba. Mugabo rero ari uri mu mwami wacu, ariko iyo agumye uko ari niho arushiriza guhirwa. Uko niyumvira ku bwanje, kandi ngira ngo nanjye mfise mpwemu w'Imana.